Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Ndabaramukije bakunzi mwese ba radio RPA ejo ry'abanyagihugu turi ku munsi wa kabiri higenekerezo rya 9 ndamukiza umwaka wa 2024 kaze mukurikire amakuru twabateguriye nkaba ndayahera ku ngingo nkuru zikurikira. Myaka 15 irarumanye umunsi ku wundi hagandaguwe uwahoze ari cegera cy'umukuru w'ishiramwe urikome gushika aya magingo nta kintu na kimwe kirakogwa kubijanye n'umuco kuri ubwo bwicanyi. Mu ntango zano makuru turagaruka kuco yahowe hamwe n'ico bamwe n'abandi babivuga ko harimo n'ishirahamwe umuhisi yakorera. Ikigo Anagesa kijejwe kwegeranya hamwe no gutunganya umwimbu gisabwa kuba carishe amafaranga yose giheraniye abarimyi b'ibigori bitarenze kwa 12 ndamukiza. Hagataho bamwe mu barimyi babandanya kwerekana amanyanga akoreshwa mu igurwa ry'uwo mwimbu w'intete z'ibigori aho batagurirwa ku giciro kimwe. Ni ku munsi wa kabiri musanzwe mubimenyereye turabafitiye n'ikiganiro ubahuka tukaza kugaruka ku yugarwa ry'amashure asanzwe yigamwo abana b'impunzi z'abarundi mu gihugu kibanyi cha Tanzania. Mukanya mube hafi nido. Ndasubiye kubaramutsa dere ku nkuru iciye ku masonga ivugwa mu gisata cy'umutekano. Uruzi Mutwenzi ruri muri komine n'intara ya Gitega buke ruriko ruhindurwa itongo ry'abapfuye mu minsi itarenga 2. Muri urwo ruzi hatowe ibiziga 2 nyene. Ikiziga giheruka catowe kuri uyu wa mbere yari umusore w'imyaka 47 yamenyekanye ku mazina ya Eliya Ntakarutimana. Umwe mu bakekwa kubwo bwicanyi yamaze gutabwa muri yompi. Tubibutse ko ikindi kiziga cari catowe muri urwo ruzi nyene ku munsi wa gatandatu w'indwi heze akaba yari umutama w'imyaka 72 yamenyekanye ku mazina ya Filimino Ntirangeza. Twanganize mu gisata cy'ubutungane mwari muhejeje kuvyumva mu ncamake. Igenekerezo rya 9 ndamukiza niho Ernest Manirumva yari cegera c'urongo ishirahamwe gishinze kurwanya ibiturire hamwe n'abasesagura amatungo ya leta Orikome yagandagurwa. Hakaba yahowe amatohoza yari kwarakora ku birwanisho vyaguzwe ariko ntivyashika mu Burundi. Nyuma y'imyaka 15 nta butungane buraboneka kuri ubwo bwicanyi bwakozwe n'abategetsi b'igihugu ivyo bita crime d'etat mu rurimi rw'ikinyamazuru. Ines Gakiza abiducire ku mayange. Ernest Manirumva yagandaguwe mwijoro ryo kuwa 8 rishira wa 9 ndamukiza umwaka wa 2009. Ikiziga ciwe cuzuye amaraso catowe mu rugo iwe muri quartier Mutanga Sud mu gisagara ca Bujumbura. Ariko amatohoza yakozwe kuri urwo rupfu yerekanye ko Manirumva aticiwe aho kumuhaniwe. Ernest Manirumva yakuwiwe mwijoro ryo kuwa 8 ndamukiza babanje kumusaka. Bamujanye aho yakorera kuri Olicom mu nyuma bamujana ahakorera umugwi warujejwe gukura ibigwanisho mu banyagihugu ari naho yabarijwe kuvya amatohoza yariko arakora arasindikarizwa ubuzima hanyuma aricwa. Ikiziga ciwe gica gikurwa kuri ivyo biro mu muduga w'iperereza wo mu bwoko bwa IAS kija gutabwa mu rugiwe ari naho catowe mu gatondo ko kuwa 9 ndamukiza. Urupfu rwa Manirumva rwategetswe n'ibihangange mu butegetsi bw'igihugu kubera amatohoza yariko arakora. Iryo joro ivyo bihangange nivyo vyari bimufise. Amatohoza radio RPA yakoze yakozwe n'amashirahamwe adahanira ivyicaro vya politiki ahuriza ku mazina amwe: David Nikiza, Joseph Mathias Niyonzima azwi ku izina rya Kazungu, komiseri Desire w'amahoro, umuhisi General Adolphe Nshimirimana yatwara iperereza na General Gervais Nderakobuca umushikiranganje wa mbere w'uno munsi wa leta y'u Burundi. N'igipolisi c'abanyamerika gikora amatohoza FBI cifashishijwe mu matohoza kuri urwo rupfu cavuze ko urupfu rwa Manirumva ari ubwicanyi bwakozwe na leta. Igipolisi canasavye ko hafatwa amakanda yabo twadondaguye kugira barabe ko adahuye nayo cafashe ku bikoresho bamwicishije kuko casanze adahuye n'amakanda y'abafashwe bagirizwa urwo rupfu. Ivyo vyasabwe na FBI bikaba ariko bitigeze bihabwa agaciro. Urubanza rwari muri sentare nagwo nyene nta ntambwe rurasubira gutera kuva mu mwaka wa 2013.
ishirahamwe Olicom Ernest Manirumva yakorera yarunguruje muri sentare ntahinyuzwa urubanza rwaciwe na sentare isubiramwo imanza muri uwo mwaka nyene wa 2013 wahawe amasango atari make ruguma rusubizwa inyuma. Isango rya nyuma ryabaye ryo mu kwezi kw'icenda 2014. Kuva ico gihe ntirurasubizwa ku rutonde rw'imanza ziburanishwa. Olicom ikaba yahavuye imenyeshwa ko dosiye ya Manirumva yazimiye aho muri sentare ntahinyuzwa bayibuze. Ernest Manirumva yazize amatohoza yariko arakora ku madosiye y'inyuruzwa ry'uburyo bwa leta yakorwa n'abategetsi bakomakomeye b'igihugu. Muri ayo madosiye yamutwaye agatwe harimo dosiye y'ibigwanisho vyatumwe ko ariko ntivyashika mu Burundi. Ibigwanisho Manirumva yari yavumbuye ko vyajanywe mu gihugu ca Kongo bihabwa intera hamwe zigwanya ubutegetsi bwa Kigali. Ines Gakiza, gushika uyu munsi twibuka imyaka 15 Ernest Manirumva agandaguwe, dosiye yiwe ntiratorwa muri sentare ntahinyuzwa. Inyuma y'amanyanga maze kwibonekeza muri urwo rubanza, umuvugizi w'ishirahamwe Olicom Yohani Nduwimana amenyesha ko bamaze kwitura ubutungane inshuro zirenga 5 kugira urubanza rwa Ernest Manirumva rucibwe, ariko ngo amaso yaheze mu nzira. Yohani Nduwimana, umuvugizi w'ishirahamwe Olicom: umunsi twibuka iyicwa y'uwo twabuze tutanka Ernest Manirumva, akaba yari cegera c'umukuru w'ishirahamwe Olicom, akaba yagandaguwe mw'ijoro ry'uwa munani rishira uwa 9 ndamukiza umwaka w'2009. ni igiki rero kibuza gushika ubu guca urubanza nk'uko amategeko abitegekanya kugira ngo ukuri kuja habona kubagandaguye Ernest Manirumva? Ibibabaje abarundi n'ishirahamwe Olicom n'umuryango wiwe w'amaraso nuko gushika iyi saha atakuri kurapfa kugiye habona. Igerekezo rya 5 ndamukiza umwaka wa 2023 ishirahamwe Olicom ryarituye umukuru wa sentare ntahinyuzwa gutora dosiye yari yarabuze. Gushika n'ubu aho nobabwira yuko iyo dosiye atawuzi aho iherereye. Ishirahamwe Olicom ryasavye kandi inshuro zitari munsi ya 5, aho bose bagomba bariha irindi sango, nabo nyene bagumye muri bya bindi nyene byo kuzembagiza. Aho hose nta na kimwe kitakozwe. Societe civile y'u Burundi ishirahamwe Olicom rigiye imbere kugira ngo dusabe ukuri kuri Manirumva. Haraba ibikorwa byinshi byo gusaba ubutungane kuri Ernest Manirumva, ariko gushikisa murumva aho kutwishura ahubwo baca banyuruza dosi. Kurondera ubutungane ku rupfu rwa Ernest Manirumva rero n'uburenganzira ni na ngombwa ku mashirahamwe y'abaharanira agateka ka zina muntu. Byashikirijwe n'urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka k'abaharanira agateka ka zina muntu mu Burundi, CBDDH mu mfunyapfunyo y'igifaransa. Mu itangazo urwo runani rwasohoye kuri uno wa kabiri, CBDDH ivuga ko Ernest Manirumva yishwe ariko ararangura umurimo w'agateka cy'igihugu. Ku bw'urwo runani imyaka 15 iheze Manirumva agandaguwe, nta muco wigeze utangwa ku bijanye n'iryo gandagurwa, uretse ico CBDDH ifata nk'inkinamico y'urubanza yatumye hafatwa abantu bo kwikuriza ko. Humvirize Erari Nibizi, n'umuyobozi nshingwabikorwa mu runani CBDDH. Kubera ku mwaka turamwibuka kugira kuko n'intwari kirazira ko twibagira. Turamwibuka kandi uno munsi dusaba leta ubutungane. Turasaba ubutungane bw'u Burundi yuko gukurikiza ivyegeranyo vyavuye mu bahinga. Hariho abahinga, hariho umugwi washizweho na leta y'u Burundi, imigwi 3 maze, ariko umugwi wa 3 waratangiza icegeranyo cashobora gufasha kugira ngo ubutungane bushikire bubone inzira abicanyi bagandaguye Ernest Manirumva baciyemwo, nico bamuhoye bari kukimenya. Hama kandi hariho ishirahamwe ry'abanyamerika ryitwa FBI, naryo nyene ryarasohoye icegeranyo, kandi ivyo vyegeranyo bibiri urabona ko bihuriye ku kintu kimwe, cuko
baheza bagafata amakanda yavuye kuho yiciwe henshi, yakubaguriwe mu rugo iwe, yakubaguriwe ku kazi, yakubaguriwe kw'ishirahamwe, ahantu hose bagiye baramucisha kugira bamukubagure. Hariho amakanda y'abamugandaguye. Ayo rero hariho ibibazo bategerezwa kubaza abategetsi bo mu gipolisi no mu nzego zijejwe iperereza. Hanyuma rero turasaba leta yuko ivyo vyegeranyo vyokorerwa ko kugira ngo bashire imbere y'ubutungane abantu bikekwa yuko bagize uruhara muri iryo gandagurwa. Hanyuma kandi tugasaba yuko ubutungane bwokorera kuri ivyo bukabahana, hama bugakora n'ibikurikira bwo kwikingira no kwiyubahiriza, kuko ubutungane mu gihe butari kubukorera ku byabona, butari kubukorera ku makanda yaho icyaha cabereye, uca wumva yuko budashobora guca urubanza, kuko twebwe ico duhakana nuko ukuntu baciriye urubanza abantu batari bo, hanyuma leta y'u Burundi ntiyunguruza kandi babona ko urubanza rwabaye urubanza rwa ngondagonde, n'ishirahamwe riserukira umuryango rikongera rigaserukira abagiriza abakurikirana urwo rubanza. Iryo shirahamwe n'igihe rigeze kugira ngo ryunguruze bararijuragije hama nta na kimwe, maze bahejeje ngo bakurikize. Noneho twarumvise yuko na dosiye yiwe yoba yarazimiye, dosiye y'urwo rubanza yoba yarazimiye. Turasaba rero leta yuko ubutungane bwokora. uwo yari ari nibizi umuyobozi nshingwabikorwa mu runani CBDDH. Iyo muriko murumviriza ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Nyuma y'akaruhuko amakuru twabateguriye arabandanya. Ndabona Burundi butakigurana, butakisaba imfashanyo ahubwo aribwo bufasha abantu. Ndavyo umuvuduko ruvuduteko ubu tugira dutera imbere. Birahimbaye kurongora abantu banezerewe. Abarundi bose baranezerewe. Uburundi igihugu c'umunezero. Mu Burundi hashitse abantu baratwenga. Uburundi akanezerewe ni wa Murundi yemera kuwumuja w'ubutegetsi bw'u Rwanda, niwe wenyene ubu azingirwa. Leo umunsi w'igihugu kizogira zero, mbega bizogenda none gutomba fayite ntibibaho. Ko twavuze ko ari umu entrepreneur tukaba ataco duha amaboko, turi binebwe n'ivyo igihugu cari gifise turabinyonora tugasabota. None umunsi cashitse kuri zero franc bizogenda gute? Amadosiye yahora mu mugwi w'igihugu ujejwe amatati y'amatongo n'ayandi matungo imbere yuko ikiringo cawo kirangira azokurikiranwa n'umugwi CVR ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ku bw'integuro y'ibwirizwa yaraye yemejwe n'inama nshinga amateka. Iyo nteguro itunganya gushasha umugwi w'ukuri no kunywanisha CVR ivuga kandi ko ingingo zizofatwa n'uyo mugwi CVR bidashoboka ko zunguruzwa. Kurikira umushikiranganje w'ubutungane Dominabanyankimbona niwe yashikirije iyo nteguro y'ibwirizwa abashinga amateka kuri uyu wa mbere. Iyi nteguro y'ibwirizwa ije gutorera inyishu ikibazo kijanye n'ingene idosiye umugwi CNTB wasigaje zotorega umuti mu kuzishira mu mirimo umugwi CVR ushinzwe. Vyongeye iyi nteguro ije gutanga inyishu ku vyari biraje ishinga abenegihugu bijanye n'izo dosiye nyene. Ibikuru bikuru bishasha vyongewemwo nibi bikurikira. Ubwa mbere, ingingo ya 11 itekanya ko ingingo zifatwa n'umugwi CVR zidashobora kwitwarirwa muri sentare. Ingingo ya 12 nayo itekanya ko mu gihe abafitaniye amatati biyumvikaniye amasezerano bafunditse ategerezwa guca yandikwa. Ivyo bikaba vyagizwe mu gukinga ko hagira umwe muri bo yihindukiza mu ijambo mu nyuma. Kubijanye n'ingingo ya 13 haratekanijwe ko imanza zijanye n'ubwicanyi, ubwicanyi ndengera butungane canke imanza zerekeye amatongo n'ayandi matungo mu gisevere urashobora ubicishije mu nama nshinga amateka n'inama nkenguza amateka gusaba ko ingingo zamaze gufatwa kandi zamaze kuba ntabanduka zerekeye ibivugwa muri iyo ngingo zifutwa canke ko zisubirwamwo hakurikijwe ibitekanijwe muri iyi ngingo. Ingingo ya 14 iha umugwi CVR uburenganzira bwo guca
ishira mu ngiro ingingo uba wafashe. Ingingo ya 16 akarongo ka 5 iha umugwi severe uburenganzira bwo gusaba inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka zikoranye gufata impapuro ndangamatongo benezo baronse bidaciye mu mategeko ku matungo y'abakorewe amabi berekewe n'iri bwirizwa. uwo yari Domina Banyankimbona aramutswa ubushikiranganji bw'ubutungane. Ni umunezero udasanzwe ku banyagihugu bo muri zone ya Buringa komine Gihanga intara ya Bubanza nyuma y'ifatwa n'ifungwa rya Pasteur Hakizimana batazira gihugu. Abo banyagihugu bavuga ko yaragisibije muri iyo zone ahataco yagera umutwe mu guhohotera abanyagihugu haba mu kubasahura utwabo, gufata ku nguvu abigeme n'abakenyezi hadasizwe inyuma no kubagandagura. Bagasaba ubutungane kudahengama maze bumucira igihano gihwanye n'ivyo yakoze. Hidonido na Vicky Chris n'interetse. Si rimwe si kabiri abanyagihugu bo muri zone Buringa muri komine Gihanga bashira habona amabi bari bamaze igihe bakorerwa n'uwitwa Pasteur Hakizimana batazira gihugu. Ku munsi wa gatatu w'indwi iheze niho uwo mugabo yahagarikwa n'abo mu rwego rw'iperereza acajanwa gufungwa. Ivyo bikaba vyatumye abanyagihugu yaramaze igihe ahohotera biruhutsa nk'uko umwe muri bo yaganiriye na RPA abivuga. Ugihugu azikoma menshi arazi yica abantu akanyaga abantu amatongo agafungisha abantu abahora ubusa n'ibindi bibi byose agakora. Rero ku munsi wa gatatu yarafashwe, amakuru adushyikira muri Vesisi avuga ko yafashwe n'imperere, amaze gufata n'imperere bakaba afunzwe. Abanyagihugu bakaba biruhutsa cyane. Iruhande y'amafaranga angana n'imiliyoni 600 igihugu yasahuye muri koperative Urumuri mu iterambere yo muri village ya 6, Pasteur Hakizimana ariwe gihugu aragizwa kandi gufungisha abanyagihugu batatu ari bomvuye kure Jean-Marie Sabimana Emmanuel na Bigirimana Salvatore bagirizwa gushira habona ubwo busuma yakoze muri koperative y'abanyagihugu. Pasteur Hakizimana yagizwa kandi nabo banyagihugu kwihagira amatongo y'abanyagihugu babiri aribo Butoyi Mark na Bukuru Colonel. Kuri ivyo hakiyongera ko umuyabaga w'imyaka 18 yagandaguye ubwo agashinyaguro hamwe n'abana babigeme babiri yafashe ku nguvu, abavyeyi babo bakaba aribo batabwa mu mvuto bariko barataka ubutungane. Naho biruka abanyagihugu bo muri zone Buringa bagumana amakenga kuwo gihugu azohava arekugwa kuko afise abategetsi bamukingira ikibaba, bagasaba ubutungane gukora akazi kabwo budahengamye maze ahanwe yisunzwe amategeko. Abanyagihugu bakaba bafise amakenga n'impungenge ko buramatari w'intara ya Bubanza ashobora kumuvugira agafungurwa, aho abanyagihugu muri komine Gihanga cyane ku mutumba wa 6 basaba leta ko ariko kajyo kabonetse uko igihugu yoriha amahera yanyonyeje muri koperative Urumuri mu iterambere Vesisi angana n'imiliyoni 600. Abanyagihugu bafise ibyo mpungenge z'uko rero azohava arekurwa, akabona ko rero leta yokora icyo ishoboye kose kugira ngo gihugu hafungurwe atarasubiza amahera yanyeje muri koperative Urumuri mu iterambere no gusubiza amatongo yanyeje abenegihugu ndetse n'abana b'abana yafashe ku nguvu akaba akamizwe n'ingoma. Ibyo byose urwo rubanza rugacika agahanwa yisunze amategeko agenga igihugu. Aho nyene mu ntara ya Bubanza nk'uko tubisoma mu itangazo rya buramatari w'iyo ntara ryo kuwa 8 ndamukiza umwaka, byari bitegekanijwe ko kuri wa kabiri umushikiranganje w'ubutungane ahagendera kugira yumvirize ibibazo by'abanyagihugu. Iyo nama ikaba yari itegekanijwe kubera mu nyubakwa z'ishure yisumbuye Bon Avenir riri ruhande y'ibohero rikuru rya Bubanza. Bimwe mu bibazo bibakiye abanyagihugu hakaba harimo n'ubwo bubisha bwahora bukorwa na Pasteur Hakizimana batazira gihugu. Dutandukira yavugwa mu by'intwaro navyo nyene mwavyumvise ndabica ku masonga. Igenekerezo rya 12 ndamukiza niryo sango ntarengwa ryaraye rihawe ikigo ca leta Anagesa ngo kibe cahejeje kwishura umwenda gifitiye abarimyi b'ibigori bose. Ivyo byashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere Gervase Ndirakobuca aho yagaragaje ko insiguro zatanzwe kuri ico kibazo zidafashe na gato. Hidonido na Josiane Muzaneza. Muri Ruhuma 2024 niho hatangazwa ko ikigo ca leta kijejwe kubigeranya umwimbo mu gihugu Anagesa mufunyafunyo kigiye gusubira gutangura ico gikorwa na cane ku mwimbo w'ibigori. Iyo ngingo ikaba itakiriwe neza n'abarimyi bo mu mihingo itandukanye batinya ko basubira gusahuga utwabo nk'uko vyagenze mwaka uyu. Ivyahavuye mbere bigaragara ko abo banyagihugu batarira busema kuko gushika ubu bikigoranye kubaronsa amafaranga yabo y'ibigori bahaye ico kigo ca leta. Ivyo bikaba mbere biri no mu byabajijwe umuvugizi w'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi, ubushikiranganje ico kigo gikukira.
mu kiganiro caremeshejwe n'abavugizi b'inzego zitandukanye z'igihugu cabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi kuwa 29 Ntwarante, Clement ku Masabo yaragerageje gusigura imvo zatumye abanyagihugu bataronswa amafaranga yabo nk'uko vyari bitegekanijwe. Insiguro twotanga nuko dufatiye kuko umwimbu waduze uburyo bari bwatekanije umwaka w'ibihumbi 2023 ushira umwaka wa 2024 babaye buke bivuye yuko abarimyi nabo baciye baja kundi ntambwe baja kundi rugero barakora birashimwa aho twa twiteze ko umwimbu uzohura n'uburyo bwari bwatekanijwe ariko dusanga uwo mwimbu wabaye mwinshi cyane. Iyo nyisha ariko isa n'itanyuze umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca mu kiganiro yagiranye kuri uyu wa 8 Ndamukiza nabegwa n'ico gisata asa n'uwakariye ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bene ikigwana Jesa abumvisha ko ikibazo atari umwimbu w'abanyagihugu wabaye mwinshi ahubwo ko bipfira ku manyanga akogwa n'abajejwe ico gisata bagura ibivuye hanze bitwaje ibitagira mvura. Ivyo navyo ngo bikaba biteye kubiri n'imirimo bahamagariwe gukora ari nako gucagira ko abibutsa igikorwa bashinzwe icarico. Leta iri kugura umwimbu w'ibigori, umwimbu wimbuwe mu gihugu. Nta cyitwazo na kimwe ngo je nari mu Tanzania. Wari mu Tanzania nagurishiriza Tanzania. Turiko tugura umwimbu wimbuwe hagati mu gihugu nito kutugura umwimbu w'abarundi bo bari baragiye mu mahanga baza kurimirayo. Oya, turiko tugura umwimbu wimbuwe mu gihugu hagati, abajejwe intwaro, abajejwe uburimyi n'ubworozi. Mwese murazi imirima y'ibigori aho yaririmye, abimbuye ibigori murabazi, abaciye mu ryahumye abarimyi, abo mwimbu wabo tuko turagura twebwe. Abavuga baca mu ryahumye abarimyi n'abadandaza bikika mukiza mu kugurira umwimbu abanyagihugu ku mafaranga y'intica ntikize. Izo bikaba byaranemejwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi Clement ku Masabo, akaba yaciye asaba abo badandaza kuvavanura n'iyo ngeso bakagurira uyo mwimba abanyagihugu ku giciro cashinzwe na leta. Twagira rero dukebure cyane abatandaza yuko iyo ngendo yuko begeranye umwimbu gasanga ariko baraha amahera make abarimyi adahuye n'igiciro leta yashinze kuri ivyo bintu bo bihagarika. Abadandaza bavuga bati tugomba kugura ibigori bubahirize igiciro cashinzwe na leta, abatabishoboye nabo bashobavamwo. Ivyo vyamiriwe kure n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca aho yanasavye ahubwo inzego zibijejwe guhasha zivuye inyuma umudandaza wese azosubira kugaragara muri ico gikorwa. Amafaranga yaharuwe kugira dushe kurya 1700 bayaharuye bisunze no kudora production neho bashitse kurya 1700. Ayo mafaranga rero agenewe umurimyi ntagenewe umudandaza. Sinumve hariho umuntu atimbuye ibigori arikaza gutera akajagari mu mirongo ngo ashoye ibigori atabigori yimbuye. Ibigori hagurirwe ababirimye bavyimbuye ku mirimi wabo. Abajejwe igipolisi kw'ibigori byose byinjira biciye mu kinywabi bivuye mu bihugu duhana imbere byose bica bifatwa. Abajejwe intwaro, abajejwe uburimyi n'ubworozi muhimiriza bene gihugu bose ko umwimbu wabo batogutanga ku mafaranga make munahasha abo bose bagenda kubaca mu ryahumye. Kubijanye no kuba hari abarimyi batararonswa amafaranga yabo, umushikiranganje Ndirakobuca yahaye ikinigo c'imisi 5 kigwana Jesa ngo kibe cyahejeje kubatunganiriza bose anihanikiriza ico kigo gusubira gukorera ku madeni. Amafaranga yose anagesa yaronse ibanze yishura amadeni yose yarifise yose atanga mu rusigaye. Amushikiranganje w'ikigega ca leta buce buvota yari mamiliyaridi babaha. Twirinde gusubira kugura ideni. Ayo mafaranga mugerageze imisi 3-4 gushika kuwa 4 abene igihugu bose azo bamaze kuronka amafaranga yose bafitiwe ku mwimbu bigori batanze. Opritari kuwa 5 yazo bari umwe n'igihugu n'umafitiwe ideni ku mwimbu bigori yashoye. Izo miliyaridi 26 zose kuwa 5 zizobe zamaze kwishurwa abene igihugu. Arakoze Josiane Muzaneza. Ingaruka zuko kudahuza rero ziraheza zikagwa ku barimyi, uretse ko benshi batararonswa n'igiceri n'abamaze kuronswa amafaranga yabo leta isa n'iriko irabateranya kuko itariko ibagurira ku giciro kimwe. Ni nkuru tubaza Sandrine Nkurikiye. Hamwe muri aho RP imaze kumenya ko hagiyemo abanyanga mu kurihane mu ntara za Kirundo, Ngozi na Makamba. Duhereye mu ntara ya Ngozi, abarimyi baho baridoga bavuga ko uretse ko barishwe igice c'umwembu ngo banabaguriye ibigori vyabo ku mafaranga 1200 kandi yazwe n'amategeko ari 1700.
uno murimyi wo muri komine Busiga aravyigana. Baratangaye ku munsi wa gatanu waje gutora amafaranga babahaye igice iyumvire kugura inusu nimwashoye ibiri ijana bakaguha amafaranga ibiro 50. Imana idatabaye n'akamaramaza ngo babwira ko yasigaye ngo bazobabwira ntibabahaye n'isango baraharura n'iridosa kubyiho barazi ko leta yavuze ko bagurira kuri minisiteri kandi bari bamaze nka twasomere n'abaheza rigose. Mu ntara ya Kirundo naho nyene haribonekeje utunenge ku bijanye n'uko gutanga isaba amafaranga y'abo banyagihugu, ariko hoho ikigo ca leta Nagesa cabaguriye umwimbu ku mafaranga 1700 ku kilo nk'uko bisanzwe bizwi na leta. Nivyo bagura ku cane ariko bashengera mvijana haragera ni runaka baguhamagara baguhembera ibiro 50 kandi 50 karindira cyangwa se bashengera amajana abiri aragahembera nk'ibijana ibindi jana bakakirindira leta nta mahera irazabira tubishure. Muri kino gihe ishavu rinaniga mu barimyi baguriwe ibigori ku giciro kiri hasi, bagasaba gukomorerwa amafaranga y'abasigaye, bakongera bakanasaba kurenganurwa kuko bitumvikana ingene ikigo kimwe gitanga amafaranga atangana. Aha ni mu gihe ikigo Anagesa cyamenyesheje abarimyi bo muri komine ya Busiga ko kubijanye n'igice ca mbere baronkejwe byamaze kurangira kuko amafaranga bamaze kuyakira. Aha mumenya ko mu ntara y'Amakamba naho nyene igiciro c'ikiro c'ibigori cashinzwe na leta cubahirijwe. Sandrine Nkurikiye na wewe urakenuye. Amakuru y'intwaro arabandanya. Abakozi ba Sosimo baherutse gukurirwa inkoni ku gishitsi. Sosimo na Sarai Group ntibazotangura gukorera hamwe vuba. Vyashikirijwe mu nama iheruka guhuza abarongo y'ihinguriro Sosimo n'abaserukira abakozi, ahubwo abakozi babwiwe ko hari hashinzwe umugwi komisiyo mu gifaransa wiga ubutunzi bwa Sosimo, ibizoheza bigatuma hamenyekana umutahe w'umwe wese muri izo mpande zibiri. Inkuru tubaza Eric Niyonzima. Mu nama yabaye kwigenekezo rya 5 ku kwezi ni abakozi ba Sosimo bahabwa amakuru k'ivyo gutangura gukorana n'ishirahamwe Sarai Group mu vyo rikora harimo guhingura isukari bitaraba ubuvuba. Abakoresha iyo nama rero babwiye abakozi ba Sosimo kikibanza gukora ivyigwa ku bijanye n'ubutunzi bwayo ko bungana maze bashe kumenya ikizokwerekana imbere y'ishirahamwe Sarai Group. Amabara amenyeje nyine yuko Sarai no 18 zoyinga bitazoshoboka kuko bakiko bariga ico bita nuzeye patrimoine. None rero hariho komisiyo ya Sosimo nyene iri kiriga ibijanye na patrimoine. Rero ntibaranaheza no guheza kuko yuko patrimoine baca biga donc la valeur nyene Sosimo yabifise n'ivyayo donc les infrastructures zose zijanye n'ishirahamwe abasha batanga rero valeur bayifatiyeko baravye ibihe vy'ubu n'ingene bimeze. Bavuga ko baje kwiga iyo bijanye na patrimoine bazoca rero batuma ko Sarai bace bayereka rero la valeur ya Sosimo, hama nabo baca batangura rero kwiga ingene boca bagiranira bakusanaje Sarai yozana baravye la valeur ya Sosimo ingene bimeze. Iyo nama rero yari irimo urongoye urwego nshingwantwaro kwishirahamwe hatumiwemwo na bamwe mu baserukira abakozi. Inama yabaye bakatse koko burikwemo n'utwara urwego nshingwantwaro dore perezida du conseil d'administration na conseil d'administration nyene n'abayobozi bo ngaha na bamwe mu baserukira abakozi abo mu marugane sosiyo. Umugwi washinzwe kugira wigwe amatungo ya Sosimo ahageze ugizwe na bamwe mu bakozi bakuru ba Sosimo kumwe n'abaserukira leta y'u Burundi. Ivyo rero bije bivuguruza ivyaheruka gushikirizwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo ubudandaji. Mu kiganiro abavugizi b'inzego zitandukanye za leta baremesheje kwa 29 ukwezi guheze kwa ntwarante, Onezime Niyukuri yari yamenyesheje ko Sosimo na Sarai Group botanguye gukorana guhera kwa 18 uku kwezi kwa Ndamukiza. Onezime Niyukuri ni umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubudandaji. Nivyo iryo shirahamwe Sarai Group hamwe n'ihinguriro Sosimo bari mu mugambi wo kwiyunga kugira ngo ibikorwa bijanye no kurima ibikaju hamwe no guhingura isukari bibandanye bigwira kandi isukari ya Sosimo ishobore kuba nyinshi, turonke iyo abene gihugu bakenera, twongere turonke niyo dushora hanze kuko uravye indimiro ihinguriro Sosimo risanzwe ririmako hamwe n'umugambi wo kwagura izo ndimiro berekana neza yuko dushobora kuronka ibikaju bikwiye. Ariko tutarinze kurondogora ikibazo kiratomoye ivyo gukorana n'ishirahamwe Sarai Group ryo mu Buganda bigeze kuva batanguye mu mpera z'umwaka uheze barabandanya ibikorwa, ariko twomenyesha yuko kwigenekerezo rya 18 y'ukwezi kwa kane ariho
ibikorwa hagati y'ayo mashirahamwe abiri bizotangura. Umushikiranganje w'akazi n'abakozi ba leta Veniste Muyabaga hamenyesha abakozi ba leta bose hamwe n'abigenga ku munsi w'ejo kuwa gatatu igenekerezo rya 10 ndamukiza uyu mwaka wa 2024 ari umunsi w'akaruhuko kandi ko bazowuhemberwa. Uwo munsi ukabuhuriranye n'umunsi abahurikiye mu idini rya Islamu bazohimbaza umunsi mukuru bise Eid al-Fitr nk'uko vyemejwe n'umuryango w'Abayisilamu mu Burundi Komibu. Muri iryo tangazo umushikiranganje Muyabaga akaba yipfuriza umunsi mukuru muhire aba Islamu bose. Ndabona Burundi butakigurana butakisaba imfashanyo ahubwo ari bwo bufasha abantu ndabyo umuvuduko duvuduzeko ubu tugira dutera imbere birahimbare kurongora abantu banezerewe abarundi bose baranezerewe uburundi igihugu cy'umunezero mu Burundi hasitse abantu baratwenga umurundi atanezerewe ni wa murundi yemera kumuja w'ubutegetsi bw'u Rwanda niwe wenyine ubu azingirwa. Leo muso gihugu kizogira zero mbega bizogenda nane gutomba fayite ntibibaho ko twavuze ko ari umu entrepreneur tukaba ataco duha amaboko turi binebwe n'ivyo igihugu cyari gifise turabinyonora tugasabota none umunsi cashitse kuri zero franc bizogenda gute? Mu kiganiro ubahuka cyo kuri wa 9 ndamukiza umwaka wa 2024 tuza kugaruka ku yugarwa ry'amashure asanzwe yigamwo abana b'impunzi z'abarundi. Turaza kumva intumbero y'igihugu ca Tanzania yo kugara ayo mashure, tunagarukiye ku kamaro ayo mashure yaramariye abo bana ndetse n'ingaruka bagiye guhura nazo. Ikiganiro ubahuka tugishikirizwa na Emile Nibasumba. Ubahuka. Amashuri atari make yigamwo impunzi z'abarundi mu makambi ya Nyarugusu na Nduta mu gihugu ca Tanzania yarugawe. Ibi bikaba byarahungabanije abanyeshure, abarezi ndetse n'abavyeyi babo bana kuko batabona uko ubuzima bwabo bugiye kubandanya. Mu kiganiro ubahuka cyo kuri uwa 9 ndamukiza mu 2024 turaza kurabira hamwe icyayo mashure yaramariye abana n'imiryango, tunarabire hamwe n'ingaruka ziyugarwa ry'ayo mashure. Umutumire wacu muri iki kiganiro ni Jean Bosco Vyizigiro, umuvugizi w'urunani rw'abaharanira agateka kazina muntu baba mu makambi y'impunzi CBDH Vicar. Kuri mikro muri kumwe nanje Emile Nibasumba, ndabahaye ikaze. Nichi janje kweli nichi y'abanyagihugu. Mu gice cya kabiri cy'ishure, amashuri atari make yigamwa abana b'abarundi baba mu makambi y'impunzi yarugawe. Abarenga 5,000 gushika ubu bakaba basa n'abatagiraho biga. Iyugagwa ryabaye giturumbuka, ubu abanyeshure bakaba bariko barajuragirika. Mugenzi wacu Dani Claire iratwumva arabigarukako. Amashuri atari make aheruka kugagwa haba ku mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nyarugusu canke mu ikambi y'impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Nduta zose ziri mu gihugu ca Tanzania. Itangazo ryo kwigenekerezo rya 31 Ntwarante ry'amashirahamwe ajejwe indero mu ikambi ya Nyarugusu ryavuze iyugagwa ry'amashuri ane harimwo ay'abana bato hamwe n'ay'intango. Ku ruhande rw'amashure asanzwe afashwa n'ishirahamwe IRC hugawe ikigo c'ishure bita Juhudi rigizwe n'amashure y'abana bato hamwe n'ay'intango ashika mu mwaka wa 6. Abanyeshure bose bahora biga kuri ico kigo bangana 1290. Harugawe kandi ikigo c'ishure bita Safari gisanzwe gifashwa na IRC nyene. Ico naco kikaba kigizwe n'amashuri ava mu y'abana bato ay'intango kugeza mu mwaka w'9. Abana bose hamwe bahiga bakaba bari bangana 2,459.
ku ruhande rw'amashure asanzwe afashwa n'ishirahamwe mpuzamakungu Save the Children hugawe ibigo bibiri. Ica mbere citwa Ushindi kikaba gisanzwe kigizwe n'ishure ry'intango kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatandatu, nayo abana bahiga bakaba bari bangana 1,195. Ica kabiri ni ikigo citwa Zawadi kigizwe n'amashure y'abana bato gusa, abana bahiga bakaba bangana 279. Nayo mw'ikambi ya Nduta hugawe amashure shingiro, irya Nduta ririmwo abana 2,100, Shukurani 1,900 na Tumaini ririmwo abana 600. Bikaba byari vyategekanijwe ko abanyeshure bugariwe amashure boja kwiga mu yakiri karakora. Ivyo abavyeyi n'abigisha babona ko bidashoboka kuko batabona aho abana baba 10,000 bo kwigwa mu gihe n'abari basanzwe biga muri ayo mashure usanga hari abiga bicaye hasi. Mbega none iryo yugagwa ry'amashure ryoba rigamije iki? Mu runani CBDHVK insiguro babiha nuko biri mu rukurikirane rw'amabi impunzi z'abarundi zigize igihe zikoregwa kugira igihugu ca Tanzania hamwe n'u Burundi bishike ku nyungu zavyo. Jean Bosco Vyizigiro avugira urwo runani rw'abaharanira agateka kazina muntu baba mu makambi y'impunzi abona ko leta ya Tanzania yaguye mu mutego yatezwe na leta y'u Burundi. Muri CBDHVK amakuru yo kugara amashure yigamwo abana b'abarundi muri Tanzania natwe twarayumvise. Ico bisigura kuri twebwe nuko leta ya Tanzania iriko ikora ibitandukanye cyane n'amasezerano mpuzamakungu araba impunzi yasinyiwe i Geneve. Ikindi bisigura nuko leta ya Tanzania iri kugenda igwa mu mutego wa leta ya Bujumbura, kubera ko umuntu amaze kwitwa impunzi ntaba akigengwa n'amategeko y'igihugu yahunze bitewe n'impamvu iyo ari yo yose. Abagengwa n'amategeko yahase n'amategeko y'igihugu yahungiyemo. Kuri twebwe rero ibi biri gukurikira ivyo twagiye tugaragaza ibihe byinshi. Izi ni inyungu z'ivyo bihugu narimaze kuvuga, ariko bakibagira yuko agateka k'impunzi nako gafise amategeko akubahiriza kw'isi yose. Nta co tutavuze muri CBDHVK. Aha rero twakwibaza niba amashirahamwe aharanira agateka k'abana nayo adakwiye kugira ico avuze, ariko amategeko agenga impunzi afise ubutumwa atanga kuri ibi biri kuba ku gihugu ca Tanzania cayasinye igihe cakira impunzi cariko gishira mu bikorwa ayo mategeko casinye. Ayo mashuri ariko arugagwa yarafitiye akamaro kanini ugo gwaruka, akagirira n'akamaro imiryango yabo. Uwo mwigisha avuga ko ndetse nabo nyene ayo mashure yarabafitiye akamaro atari gato. ni ukuvuga abanyeshure aya mashure abafitiye akamaro kanini. Icya mbere cyo iyo umwana ahevye ishure akajya mu ngeso zitandukanye, mugabo ari kw'ishure biratuma aguma asize umutima ku vyigwa, bigatwiyumvira kujya muri za ngeso mbi bitamuzamwo. Kabiri, barahakira ubwenge. Wibaza nk'uwo munyeshure yize agacagirirwa amahirwe yo kuja kuri kaminuza ino muri Tanzania bivanye n'amanota yarose, yuboneye akimujana kuri kaminuza akabandanya ivyigwa vyiwe kuri kaminuza yino muri Tanzania babita kuri DASI. Arangije yacaza bakipigatiga, urabagira amahirwe bakaronka akaraka mu mashirahamwe akorera mu Nyarugusu, akabuze hasi nta kundi aca atekereza. Akamaro rero ni kanini, haba mu by'ubwenge umunyeshuri ahekira ubwenge, ikindi nacyo bituma umunyeshuri atajya mu ngeso mbi. Akamaro novuga nako. Hanyuma ku barimu nabo abigisha basanzwe bigisha novuga ko akarusho ari kanini. Icya mbere cyoco umwarimu iyo ari ku kivi araryoherwa kubera yuko bituma aguma yiyumvamwo umwuga wiwe w'ubwigisha, akarangamutima kiwe ko k'umwarimu akiyumva neza kuko aba ari ku gikorwa, aba ari ku murimo. Hanyuma akandi karusho kaza kiyongeyeko novuga ko ari aka gasabuni baronka buri kwezi, nako karafasha umuryango wiwe, na cyane cyane ko muri iyi nkambi, muri aya makambi y'abarundi muri Tanzania uburenganzira atabwo dufite bwo gusohoka ikambi kugira ngo umuntu
aje kwiyungunganya hanze y'ikambi. Novuga ko ahanini ibintu bimeze uko. Ubahuka nico kiganiro muriko murakurikira. Uno munsi tuvuga ibijanye n'iyugarwa ry'amashuri atari make mu makambi y'impunzi z'abarundi mu gihugu ca Tanzania. Iryo yugarwa ry'amashure ngo rigiye kugira ingaruka nyinshi kuri abo banyeshure bashizwe mw'ibarabara. Uwo muvyeyi ati benshi muri abo bana bazohura n'ingorane harimo gutwara inda batipfuje canke kwicwa barondera uko bobaho. Aha mu nkambi Nyarugusu iri yugarwa ry'amashure novuga ko rije risongera isibe ku gahinda n'intuntu twari dusanzwe twifitiye vya buri munsi. Noneho baje badendura n'akari gasigaye. Mu vy'ukuri turahungabanye haba ku ruhande rw'abarezi cyangwa ku ruhande rw'abaregwa. Mu vy'ukuri n'agahinda gakomeye turakibaza abo bana bagiye kuba abandi. Ingorane zihari n'izuko abana bagiye guca bata amashure bagera kuyerera, abandi nabo batwara inda z'ishushu, abandi nabo bishigwe mu mapori bariko bararondera ubuzima. Hariho tugiye kubona abana bacu igitigiri kiri cy'abanyeshure giye gutwara inda, igitigiri cy'abanyeshure giye kwangara. ni iki ryanje ryabo ryatwese ni iki ry'abanyagihugu. Ayo mabi impunzi z'abarundi ziriko zirakorerwa muri Tanzania ziyabonamo umukenyuro leta ya Tanzania yatoye kugira ngo zibone ko atagisigaye kugira ngo zitahe ku nguvu. Igisata ca ONU kijejwe impunzi HCR coco kibivuga ko iki. Umuvugizi wa HCR muri Afrika y'ubuseruko mu karere k'ibiyaga binini no mu ihembe rya Afrika, Faith Kasina yaragize icashikirije ku bijanye n'ibiriko birashikira abarundi mu makambi y'impunzi muri Tanzania. Ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi turatewe impungenge n'ingingo ya Tanzania itegeka impunzi z'abarundi gutaha kuko iteye kubiri n'ivyapfunditswe hagati ya leta ya Tanzania y'u Burundi na HCR. Irya mbere hari muri Rusama 2021, irya kabiri muri Munyonyo 2023. Hose twapfunditse ko impunzi z'abarundi bagiye kuzihimiriza abavyifuza baheze abari mu batahukanwa. These statements are very concerning, but we have also been following up with the officials in government in Tanzania to find it. Ubu turiko dusaba leta ya Tanzania kuvuga yihagaze neza na neza kuri ico kibazo kuko biteye kubiri n'ivyo twumvikanye ko hazotaha impunzi zivyifuza zonyene. Kuva muri 2017 niho abarundi batanguye gutahuka. Gushika ubu novuga ko hari ku bushake, ariko ibishikirizwa ubu ntibazoba batase ku bushake, bazoba babirukanye. Ari naco gituma biduteye impungenge. Turiko rero tuvugana na leta ya Tanzania kugira ngo ivuga ihagaze. We are taking up with the government officials in Tanzania to get their official position. UNHCR is continuing to advocate to the government of Tanzania to ensure that to encourage them to HCR ibandanye hanura ihimiriza leta ya Tanzania gushira mu ngiro ivyisabwa, gukurikiza amategeko, impunzi zihahungiye izikingira umutekano, inazifasha uko bitegerezwa, harimo rero n'impunzi z'abarundi. Turabandanya no guhimiriza amakungu gufasha kugira Tanzania ishobore kubandanya ifasha impunzi zose ifise, harimo n'abarundi mu byo bakeneye. As well as solutions to Burundian refugees and other refugees that are living in Tanzania. We are also working with the government of Burundi, who have assured us that conditions. Turiko turanakorana na leta y'u Burundi kugira haboneke ibikenewe byose byo gufasha abarundi bahunguka, babifashijwemo na HCR n'ibisata bitandukanye birabe ivy'iterambere. Baragira utwigoro two gutunganya aho bashikira, kubafasha gusubira mu buzima, kuronka akazi n'ibindi. To find jobs or find ways of earning an income when they go back home. So it's really a concerted effort, both with the government of Tanzania and with the government of Burundi, to ensure that wherever people are, no twigoro dutegerezwa guhoraho tw'amareta ya Tanzania n'u Burundi kugira impunzi yabiyitashe canke ikiri mu buhungiro ibeho mu mahoro, ishobore no kugira ico yimarira, ariko hejuru y'ivyo hagataha ubihisemo. Mu runani CBDH Vicar barashimira ishirahamwe HCR ko ryavuye mu gacerere rikerekana aho rihagaze, ariko naho biruko Jean Bosco Vyizigiro avugira urwo runani amenyesha ko amajambo adahagije ahubwo hakenewe ibikorwa.
turashimira ishyirahamwe hase kuva igihe tumaze tuvuga ihohoterwa riri gukorerwa impunzi zo muri Tanzania twarumvise ko ryavuye mu gacerere rikavuga ko ritewe umutima uhagaze n'ibiri kuba kuri izo mpunzi. Ubwa kabiri twovuga ngo amajambo gusa ntahagije. Ibihugu biri mu biyaga binini bihaguruke bibwire Tanzania ireke guhohotera impunzi ishaka kuzisuka mu muriro. Bibiriko biravugwa ku maradiyo yose no ku isi yose, biriko birandikwa ku gihugu cacu c'u Burundi. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU igisata cayo cahase kireka amajambo gusa, ahubwo gishire mu bikorwa gukingira impunzi nk'uko biri mu byo gikora. Nibaza ko ari nacyo gikorwa gikomeye kuzikingira no gutuma zibaho aho ziri. Cya gatatu twumva cokorwa ni uko leta ya Tanzania yoreka kugwa mu mutego w'abayoboye igihugu c'u Burundi uyu munsi, ikamenya ko impunzi ziri mu gihugu cayo ariyo ishinzwe umutekano wazo kugeza umunsi gutaha bizoba bitari itegeko. Ntabwo abahungiye muri Tanzania badakunda igihugu cabo. Ni kuri ivyo bishikirijwe na Jean Bosco Vyizigiro avugira urunani rw'abarundi baharanira agateka kazina muntu mu makambi y'impunzi CBDH Vicar. Dusozereye ko ikiganiro ubahuka cuno musi. Ndashimiye umutumire wacu Jean Bosco Vyizigiro, ndashimiye namwe mwese mwariko muradukurikira. Ntibagiye abo twafadikanije gutunganya iki kiganiro, duhana isango ryo ku wundi wa kabiri, Imana ibishatse naho ubutaha. Ubahuka. Ni hano rero ku kiganiro ubahuka nshuti namwe bakunzi ba radio RPA duce dusozerera amakuru yo kuri wa 9 ndamukiza umwaka wa 2024. Ngire ko ndabashimira mwebwe mwese ku kanya mwafashe ko kuyumviriza, bakoze kandi abayatororokanije hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye amajwi abashikira. Kuri mikro mari kumwe na Emmanuel Ningeko nkaba ndabikebanuye, mugire amahoro iwanyu.